kumusaraba yarabirangije. Haleluya, Yesu warakoze kabisa. Eloi Eloi Kabisa. Merci beaucoup. Asante sana bro. Nigera wamenye kuzi kuririmba. Nigari wisanzemo impano yo kuririmba. Watanguye kwiyumva ko utangura kuririmba ryari? Kuririmba ni ibintu twakuriyemo. Ko twagiriye ubuntu tuvukira mu muryango ukijijwe. Dukurira muri Sunday school mu gitondo batuzindura tuja gusenga. Rero tubibamwo muri ubwo buryo ariko buke buke hamwe no kubikundishwa n'abavyeyi impano iragaragara. Nyuma yangaho dutangura ibikorwa cinangura kurimba Carrière Sol kuva 2020. Sabakatani mana yanje niki kikumebesheje kabisa. Uchura chikana baca baremera bati ni vyukuri yari umwana w'Imana. Mwiwe canke maramutse mwege mwese mudukurikirana hano kubonesha kure yacu idasanzwe yadohengesha kubaha exclusive news idasanzwe biciye no kuri televiziyo yacu muri kubona MC Delanez behind camera Jari Kiamari update kugira ngo turonke exclusive news diciye hano kuri no televiziyo yacu. Tubashimira cyane mwege mudahengeshanya kudukurikirana muri benshi cyane aho tumaze kwiza ibihumbi 35 by'abantu baturaba muri benshi. Tubakundire ibintu byinshi bidasanzwe muri aba bubahwa. Turi kumwe no witwa worship witwa Faustin Baraka niko no bivuga. Ni ryambere nibaza ko dukoranye kuri televiziyo ni gihe kinini cyane wari umaze imisi usaba ko dushobora gukorana ariko right now kubera bimwe mu bikorwa wimirije gukora ndetse n'ibikorwa byawe wama wakoze turagiriwe amahirwe yo gushobora guhura bro. Ndakuramukije cyane. Nanje ndabaramukije. Urashobora kuduha akapera kidogo ku ndirimbo yawe umaze imisi rikora trending cyane? Maze imisi mbono kufise indirimbo nyinshi mugabo hari imaze imisi go trending ufise indirimbo nyinshi mugabo ushaka turimba indirimbo imwe muzukunda cyane akapera yawe kidogo. Murakoze cyane nko mubivuze. MC Delanez ibikorwa byinshi ariko indirimbo imwe niyo imaze kugaragara. Yego turabashikiriza izindi. Indirimbo yitwa yarabirangije YouTube yacu andika Faustin Baraka tubona ico gikorwa kimeze neza. Mwe musavye tubaririmbire akapera yana kumusaraba yarabirangije. Haleluya, Yesu warakoze kabisa. Eloi Eloi lama sabakatani mana yanje niki kikumebesheje kabisa. Uchura chikana baca baremera bati ni vyukuri yari umwana w'Imana kabisa. Merci beaucoup. Asante sana bro. Nigera wamenye kuzi kuririmba. Nigari wisanzemo impano yo kuririmba. Watanguye kwiyumva ko utangura kuririmba ryari? Kuririmba ni ibintu twakuriyemo. Ko twagiriye ubuntu tuvukira mu muryango ukijijwe. Dukurira muri Sunday school mu gitondo batuzindura tuja gusenga. Rero tubibamwo muri ubwo buryo ariko buke buke hamwe no kubikundishwa n'abavyeyi impano iragaragara. Nyuma yangaho dutangura ibikorwa cinangura kurimba Carrière Sol kuva 2020. 2020 waratanguye kuririmba. Sirago wagiye urahura nazo nizahe? Ibyagiye birakugora n'ibyahe? Ibyo ushimira Imana hugeze ubu n'ibyahe? Inango yanje natanguye fise groupe dukorana nayo kuva 2017 twimenyereza kuririmba abandi badufasha bakuru bacu. Ariko igihe cyose winjiye mu kintu ufise abandi bakwitangiye imbere. Rero twarabaye twarafashije n'abatwitangiye imbere turakora. Mu nyuma rero ndatangura gukora ibintu vyagutse. Usanzwe iri kurakora igikorwa hari abantu batagutahura. Rero intambamyi ya mbere intambamyi ya kabiri ni y'amafaranga. Rero ibyo nivyo twagiye duhura navyo ariko hamwe n'ivyo Imana yabaye umwizigirwa.
gushika n'ubu urabona ko dukomeje igikorwa. Uriko uraraba umukobwa wagiye urahura navyo warashoboye gusohora indirimbo zawe, uburyo wabunose gute, ni bande bantu bagufashije? Bo mu bisanzwe igihe cyose umuntu afise indoto, umuntu atarafa indoto ntizipfa. Ufise yerekwa ukiri muzima, amahirwe aba hari yo gushika ko ku ndoto zawe. Bisaba ko gusa uticara. Twaragerageje kenshi vyanka tugira indirimbo ya mbere nasohoye yarabirangije, ko nagiye muri studio inshuro 3 zose, hamwe project atakara tukabura amafaranga yo kugombora, ariko igihe kigeze twabonye bigenda neza, Imana irabikora. Ego yakoresheje abana bariya bikorwa bigenda neza cyane. Mbega ukugeza ubu ufite indirimbo zingahe zibona, ufite indirimbo zingahe z'ama audio, nizahe platform za ukoresha, ni giki usaba abantu bakora dukurikirana muri no mwanya kuko uracakeneye gushigikira? Kugeza ubu ndafise indirimbo zose hamwe n'izitatu, imwe turamaze kuyishira habona, vuba cyane turabahereza iyindi, fise indirimbo zitatu maze gukora. Abagufashe mu mugongo ni abahe? Urifasha, ni giki usaba bariko baradukurikirana right now, kubera uri kurabwa n'abantu benshi, aba diaspora, abarundi, abifuza gushigikira impando z'igihugu, ni giki kintu wumva wobasaba right now? Bo umuziki urazimvye abifuza kudushigikira, ego boshigikira igikorwa. Sanzwe fise umukozi w'Imana tuko turakorana, mu evangeliste yitwa Renova, umukozi w'Imana afise umutima w'Imana, ndakunda kubivuga kenshi, buryo umuntu akugiriye neza ni byiza kubivuga akihari. Rero niwe yashoye kudufasha indirimbo ya mbere, indirimbo tugomba turiko turabukumwe tuyikorera amasanamu vuba, ama tuyibahereze. Ndizera ko Pasika izoba indirimbo yasohotse. Ni byinshi abaririmbyi bahura nabyo bibatsitaza bikabasubiza inyuma. Wavuze ko watanguye 2020, wewe ibyo bavyaragutsitaje cyane, ni ibyahe byo byaraguciye intege kumva ko ibyo urimo wo biheba? Bo nako ndabivuga mu kanya gaheze, bisanzwe intambamye ya mbere duhura nayo nuko turi muri societe irimwe abantu bamwe vyananiye, abandi bariko barabigerageza, abandi batavyumva neza ivyo tuba turimo. Rero iyo ni intambamye duhura nayo y'abantu batagutahura, kubera ko niho hacaza abantu bakugwanya bakaguca intege, bakavuga amajambo, ariko hamwe n'ivyo kubera ko tuba tuzi ico turondera, turakomeza igikorwa. Intambamye ya kabiri niko ndavuga y'amafaranga, burya ibintu byose n'amafaranga. Kugira ngo ukore mission, kugira ibikorwa vyawe bivuze ku media atandukanye, birasaba amafaranga. Kugira uje muri studio, nibuka ko je natanguye genda n'amaguru muri studio, nkazinduka inkoko butarasha bavyita mu nkoko, kubera ko nafise ikintu ko ndarondera, no munsi bimeze neza, hari intambwe, mugabo turacakeneye abantu badufata ukuboko. Mu muziki wawe urifuza abantu bagufasha, urifuza abagufata ukuboko. No mwaka wa 2025 ubu turi mu kwezi kwa kabiri, nico kintu wemereye abasanzwe bagukurikirana ko ugiye kubakorera kidasanzwe gisumbi imyaka yose yari haciri kurakora? Bon, je natanguye nagura ibiteramo, rero ndumva umengo ibiteramo navyo birakenewe, ahambavu y'indirimbo dutegura kubashikiriza. Afite indirimbo nise Amaraso yawe, afite indirimbo nise yitwa Ni wicecekere, indirimbo nise Uri mwiza, afite indirimbo nyinshi cyane gose. Zo zose bazitege, album izobigizwe n'indirimbo zitandatu. Imana idushoboje nibihe kandi bikadukundira, tuzogenda tubahereza ibikorwa. Ego uyu mwaka wose ama batwitege no mu biteramo, tugomba kuja Gitega, tugende dukore igiteramo, tuje mu Rumonge. Uyu mwaka utararangira, Imana idushoboje tuzobikora. Muriko murategura evenement yategurwa, uri mwe mu bashoye uwo twashoye kubona kuri affiche, uzoba urimo mu bazokora performance. Mbega ni kuba ariko baragukurikirana, ni evenement izobigira kanga uzobugiyemo guperforminga, ni cyayi kintu gishasha uzokora gisumba ayandi ma evenement wagiyemwo, uriko witegura gute, ibintu bizo bimeze gute kuri Faustin Baraka? Imyiteguro vraiment turayirembeje, bimeze neza cyane gose. Twatewe iteka ryo gutumirwa muri ico gikorwa gitegurwa n'ishira hamwe YMC Burundi. Ni giteramo caguse cyane, citwa Hallelujah Festival. Ico giteramo kizobera mu Ruziba, niko ndavuga ko
nishura ikibazo mumbajije ko imyiteguro imeze neza turi kumwe n'aba artiste bo mu karere abo turi kumwe muri generation n'abandi batwitangiye imbere umva ko bazoba ari ibintu bimeze neza cyane gose ni gikusaba abafana bawe ico tubasaba ni kuza kubana natwe muri ivyo bikorwa mu Ruziba tuzohimbaza Imana uko tutigeze tubikora indirimbo tuzokoresha indirimbo zacu izo mwakunze zani wacu i Burundi ni benshi novuga ngo bazoba gusanze mu karere wewe uzi uko witegura gute kugira ngo ntuzugwishe hasi abasanzwe bagukurikirana kuko badani ntiboroshe mwene wacu nawe uko witegura gute kugira ngo umunsi uzoshobore kuhatwika ibintu bigende neza abantu bashobore kubohoka baje muri impuhwe idasanzwe ico giteramo tuba turi kumwe n'umukozi w'Imana Dani Worship benshi baramuzi ku ndirimbo ziwe yarafuye arazuka indirimbo yindi yise warakoze Mana n'izindi nyinshi ziri mu Giswahili n'abandi bari byo mu karere rero je sanje ndi nkorera mu Ruziba nyene kuko kazo bari ibintu bimeze neza turiteguye abakunzi bacu bariteguye bihagije kugwa twaragisengeye nanubu turiko turagisengera nukuri bizoba ari ibintu bimeze neza umuntu atazoza vraiment kuri uwo munsi azoba ahomvye reka tugushimire cyane n'aka kajambo wumva ubwira ko ragukurikirana mbiga kwifuza kugushigikira kuri YouTube yawe yitwa gute n'izembo gukoresha kugira ngo ashobore gushigikira akajambo novuga mfise ubutumwa buvuga ko Yesu yabirangije ku musaraba cyukuri turi mu gihe twumva ibihuha hirya no hino usanga abantu benshi bafise ubwoba ariko turabatangariza inkuru nziza ko ku musaraba Yesu yabirangije hambavu y'ivyo twirukana byo by'ubuzima ibi nabiriya turondera tutarashikira ayo makuru meza ko Kristo yabirangije hamwe n'ivyo ikindi naco twotekera bariko baradukurikira hano kwinambonesha kure nuko itariki zibiri z'ukwa gatatu ata muntu vraiment nawe wabugwaye uzokwanda ruhashiki azora ubwiza bw'Imana azora kozi w'Imana batandukanye izo ari ibintu bimeze neza abagwaye bazokira ibyo nivyo nizera abarushe bazoruhuka abari mu bihe byo kunanirwa bazova ngaho batsindanishirijwe kubera ko imyiteguro donc Imana itubika ibihe byiza muri festival yo muhawe ikaze kabisa akunzi bacu tubane muri ivyo reka tugushimire cyane Faustin dushimire n'abareko baradukurikirana mwese muri rusangi muri kumwe na MC de la Neige mubanaye mushigikira abantu bajene ko aba ku mboga zabo ndetse no ku ma platform yabo kugira ngo bashobore gutera imbere mu bikorwa byabo vya misi yose. Ciao ciao.